ukuri mu gihe twovuga ubuzima bw'ibitangaza n'utwumiza imigisha amamodoka inzu amamariage gukira kubohoka atakwihana ivyo ntaco byo bimaze twaba turabagorwa gusumba abandi bose kubera iki ikintu cyamure kwiye gukenerwa ubwa mbere n'ubuzima bwo kwihana gufata inyo kugendera mu gororoka kugendera mu buzima buhimbara Imana. Hano rero nkunda gutanga ingezo zibiri yuko ari ingezo zibiri zo kwihana. Urugezo rwa mbere ni urugezo rwo kuvuga tuti ndabakiriye agakiza kugira alliance kwakira agakiza umwami Yesu Kristo nk'umuntu mukiza mu bugingo bwawe kuva mu vya kuva mwize uko n'ugukizwa uko n'ukwihana kwa mbere ko kuza kuri Yesu Kristo kujya mu abantu bavuga ngo abihanye abize Kristo abihanye abavuye mu vyisi bize Kristo Yesu. Ubwo n'urugezo rwa mbere. Urugezo rwa kabiri ni ukwihana ko gutunganya ingeso. Bino rero bikeneye twese nabwiye yuko nta numwe asigara inyuma, nta vya apotre nta vya bishop nta vya pastor nta vyande, buri muntu wese arakeneye ubuzima bwo kwihana bwo gutunganya ingeso buri munsi. Uko nimba utihanye urakeneye no kwirinda, uko n'ukwirinda no kwihana n'ingingo wifatira kwirinda ikintu kana kacogomba gutesha intumbero. Uko kwihana no kwena ko gufata inyo kubintu kana gushaka gusanga waguyemwo canke wagira ugwemwo ugafata inyo utarabigwamwo. Kwihana nawe no kuvuga iki no guhindukira ibintu wari wakoze biwasanze waguyemwo kuvuga tuti ibintu nakoze bujyasa ubuzima bwanje reka nkora ivyo natureza gukora vyiza bihimbara Imana ugahindukira ukabiheba ugakora vyiza. Wow, bino bintu birakomeye cyane gose.